Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza arabana n'umutekano, aho tugiye kugaruka ku biriko birabera mu ishamba rya Kibira mu ntara ya Cibitoki, aho hamaze iminsi hibonekeza abitwaje ibigwanisho ndetse abanyagihugu bakaba bari mu bwoba bukomeye cane, kuko bibaza ko ari leta y'u Burundi yaba iriko irategura igitero ku banyagihugu, amaze iki gitero kikitirirwa u Rwanda nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze imyaka myinshi avuga ko u Rwanda ari umubanyi mubi, ndetse akemeza ko u Rwanda rushaka kumutera, aho yavuze ko u Rwanda nirutera u Burundi ruciye muri Uvira nawe azatera u Rwanda aciye mu Kirundo, ibyerekanye ko umubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ukomeza kuba mubi cane, bigizwemwo uruhara na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi bakaba bari mu bwoba nyuma y'uko igisagara ca Uvira gitangiye kugorwa na M23. Amakuru adushikira akaba yemeza ko umwanya n'umwanya igisagara gishobora gufatwa ndetse bikaba byagira ingaruka zikomeye cane ku gihugu c'u Burundi, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ibintu biteye ubwoba ndetse bibabaje, aho yagiye yohereza ingabo ze kwifatanya na FDLR maze bagakorera abakongomani ikibi kibishe. Benshi bakaba bibaza ko M23 ishobora kuza kwihorera, akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye bikekwa ko nawe yaba ariko arategura igitero gikomeye cyane ku banyagihugu biwe giturutse mu Kibira, byose akazabyitirira ko ari umutwe witwaje ibigwanisho uturutse mu Rwanda waje gutera u Burundi, bikaba byatuma intambara ishobora guhita iba mbi cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ibi byose bikaba bigaragaza ko ibintu bitoroshe na gatoya, ndetse benshi mu Barundi bakaba bemeza ko uyu Perezida Ndayishimiye yarakwiye guhagarika ibyo arimo byo gushotora igihugu cy'u Rwanda, dore ko benshi bemeza ko bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondako kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Cibitoki haribonekeza abitwaje ibigwanisho mu Kibira. Abantu bambaye umwambaro w'igisirikare n'igipolisi bafise ibigwanisho bikomakomeye baribonekeza kuva kuri uyu wa mbere mu ishamba cimeza rya Kibira ku ruhande rwa Mabayi na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu baho bavuga ko bafise ubwoba bw'urwo ruja n'uruza muri iryo shamba kama cimeza. Nubwo biruko, umugabisha w'ingabo ajejwe ibikorwa bya gisirikare arabahumuriza akababwira ko ari abasoda basanzwe bariko barakikuza mu ijoro, ariko amakuru ahari aturuka mu iperereza akaba yemeza ko Abarundi bashobora kugabwaho igitero umwanya n'umwanya bikozwe na leta y'u Burundi, kikitirirwa ko ari igitero cyakozwe na Red Tabara ifashijwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyerekana neza ko Ndayishimiye atifuriza ineza Abarundi. Ku nkengera z'Ikibira hafi y'urubibi rw'u Burundi n'u Rwanda mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi haribonekeza abantu bari mu mwambaro w'igisirikare n'igipolisi kuva kuri uyu wa mbere uheze. Kuko amasoko yaho nyine abo bantu bafise ibigwanisho byinshi binjiye mu Kibira baciye ku mutumba Ruhembe
wo muri zone Bumba n'imisozi ya Rutorero na Gafumbegeti ya zone Butahana mu makomine ya Bukinanyana na Mabaye. Ukwikika mu kiza biriko biraba, bamwe mu babikurikiranira hafi bikeka ko hashobora kuba icitwa igitero mu ntumbero yo kubyegeka ku Rwanda ko ari rwo rwagikoze. Ibi bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu batuye Mabayi, aho amakuru adushikira yemeza ko bamwe mu bahatuye batanguye no guhunga bakava ku mitumba yabo bakerekeza kure y'ishamba kuko babona neza ko ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya. Niremetanya ririko rirakorwa mu ntumbero yo kwagiriza u Rwanda ko rufise ikiroberi kiriko kiratera ubwoba mu Burundi, mu gihe icuka cibi cyongera buri munsi. Niwo mwihwezo ugirwa n'umuhinga mu bijanye n'ibibazo bya gisirikare ndetse ukorera mwiperereza, aho avuga ko cyoba ari igitero gikomeye cyane kiriko kirategurwa kugira ngo cyegekwe ku Rwanda mu ntumbero yo kugira ngo Ndayishimiye abone uburyo ki yatanguza ibitero ku Rwanda ndetse agaragarize abarundi ko abangamiwe n'u Rwanda, bityo abarundi bareke kumubaza ibyankenerwa birimwo igitoro, iduga ry'ibidandazwa nka byose byankenerwa, aho benshi bameza ko Ndayishimiye afise intumbero yo gusamaza abarundi ngo bahugirwe ku kuvuga ko u Rwanda rubatera ndetse rubitse reditabara, birengagize ibibazo bikomeye cyane bimaze igihe byibonekeza ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ukwikika mu kiza biriko biraba, bamwe mu babikurikiranira hafi bikeka ko hashobora kuba icirwa igitero mu ntumbero yo kubyegeka ku Rwanda ko ari wo rwagikoze. Nirementanya ririko rirakorwa mu ntumbero kwagiriza u Rwanda ko rufise ikiroberi kiriko kiratera ubwoba mu Burundi, mu gihe icuka cibi cyongera buri munsi. Niwo mwihwezo ugirwa n'umuhinga mu bijanye n'ibibazo bya gisirikare. Hagati aho ubwoba buribonekeza mu banyagihugu baba ku nkengera y'ikibira, batinya ko bashobora kugirwa ko ibitero. Abanyagihugu nyine barerekana amakenga bafise ku mutekano w'ubutunzi bwabo, cyane cyane ko abo bantu bitwaje ibigwanisho bafise ingeso yo gukora ubusuma mu miryango, bakabikora mu ijoro. Basaba insiguro ku ntumbero z'uwo murwi witwaje ibigwanisho bikomakomeye ubu bari muri iryo shamba cimeza. Bategekanya guhunga kugira ngo birinde ko hashobora gupfa abantu n'ibintu. Ubu mbere abanyagihugu ntibakiryama mu mazu yabo mu ijoro. Umutama w'imyaka ishika 80 abona ko uwo murwi witwaje ibigwanisho ushobora kurondera ibifungurwa ku ngufu mu miryango, hamwe ibifungurwa bitobashikana ku mwanya. Ariko intwaro imabaye na Bukinanyana hamwe n'urongoye ibikorwa bya gisirikare mu kibira barahumuriza abanyagihugu. Izo ndongozi mu ntwaro no mu gisirikare zivuga ko hari ukwitiranya kw'abanyagihugu bamwe badatandukanya abasirikare bacungera ikibira bakabitiranya n'abagizi ba nabi. Abibajije igitero gishobora kuva mu Rwanda, iyo ntwazangabo y'u Burundi ivuga ko imbibi zicungerewe neza, akongera ko atawashobora kwiroha, ndetse akavuga ko igihugu gipanze nk'uko Nandikuriyo akunze kuvuga ko igihugu gipanze. Abarundi baturiye ishamba rya Kibira bakaba bari mu bwoba bukomeye cyane, aho bibaza ko umwanya n'umwanya bishobora kubakomerana, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko hatagize igikorwa abanyagihugu bashobora kubandanya guhunga ku bwinshi, kuko bazi neza ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. Amakuru adusumira aturuka mu iperereza ry'u Burundi aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe ariwe watanze iryo tegeko ry'uko mu kibira hajyayo abajejwe umutekano, ndetse andi makuru akemeza ko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya. Ibi byose bikaba biri kuba mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye n'abajejwe umutekano we babona neza ko igisagara ca Bujumbura cyugarijwe, ndetse bakaba babona neza ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere. Akaba ariyo mpamvu bashaka gukora igitero bakajyagiriza igihugu cy'u Rwanda, ibishobora gusiga bizanye ibibazo bikomeye cyane mu Burundi, ndetse benshi bakemeza ko Evariste Ndayishimiye icyo ashaka
ari ugusambura Uburundi, dore ko benshi bemeza ko yamaze no kubusambura kuko imyaka amaze atwara igihugu biraboneka neza ko ataco ariko aramarira abenegihugu, ahubwo abarundi barabandanya kugwa mu bibazo batazi iyo biturutse, ndetse benshi bakemeza ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari habi cane. Abarundi bakunda igihugu bari bakwiye gukora igishoboka byose bagahaguruka bakamagana ubutegetsi bwa CNDD-FDD, biboneka neza ko bumaze guta igihugu mu manga kugeza naho bamwe mu Barundi bahitamo guhunga igihugu kuko babona neza ko ibintu bitoroshe na gatoya. Umutekano urabandanya gutosekara cane mu gihe igisagara ca Uvira cyugarijwe, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko umwanya n'umwanya gishobora gufatwa. Ibi byose bikaba biri muri gutera ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko yaraye agirishije inama y'umutekano mu ijoro, aho yakoranije bimwe mu bihangange bikomakomeye bikomoka muri CNDD-FDD, harimwo abajenerali ndetse n'abakoroneri, bose bakarebera hamwe uko ibintu bimeze, ndetse bakareba uburyo ki bafata ingamba mu kurwana intambara. Perezida Evariste Ndayishimiye yashoyemwo Abarundi intambara idafise ico imariye abenegihugu, ahubwo intambara ikomeje gutikiza abana b'u Burundi, aho benshi mu Barundi bemeza ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari habi cane. Abarundi b'umutima bari bakwiye gukora ibishoboka byose bagatabara igihugu, kuko biboneka neza ko igihugu cyamaze kugwa mu isanganya, ndetse benshi mu Barundi bakaba bemeza ko Imana yonyine ariyo ikwiye kubatabara ikabakiza ubutegetsi bumaze igihe bupfukamye mu nda abene gihugu. Abatari bake bakaba bavuga ko aho ibintu bigeze Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye guhagarika intambara ari gushoramwo abana b'u Burundi. Naho Perezida w'u Rwanda nawe akaba yagabishije Perezida Evariste Ndayishimiye, aho avuga ko ibyo yavuze byo gutera u Rwanda adashobora kubishobora kandi ko atazigera abigeraho. Perezida Paul Kagame agabisha abaperezida birizwa basakuza ku maradiyo ngo bazosenyura ubutegetsi bw'u Rwanda ko kugira nabi u Rwanda bitoroshe kandi bitijana. Mwibuke ko muri Nzero 2024 i Kinshasa Perezida Ndayishimiye yemanze ku mugaragaro ko agiye kubandanya urugamba gushika abanyarwanda bikuye ko intwaro yabagize imfungwa. Perezida Paul Kagame yaraye agabishije abo yise abakuru b'ibihugu birirwa basakuza ku maradiyo ngo bazosenyura ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bashireho abandi ko babonye ko bitoroshe. Imbere y'abasirikare, abapolisi n'abacungera amabohero barenga 6,000 bari barangije imyimenyerezo mu kigo ca Gabiro. Paul Kagame yashimiye ingabo z'u Rwanda ku butwari bwazo, azimenyesha gukomeza kuba maso kuko abansi b'u Rwanda atawuzi umunsi n'isaha bazazirako. Iyi mvugo ya Perezida Paul Kagame irahinyutse ariko iratahuritse. Muri Nzero 2024 Perezida Ndayishimiye yatangaje ku mugaragaro ko ari Kinshasa ko azobandanya urugamba kugeza abanyarwanda bikuye ko intwaro babagize imfungwa. Muri uyu mwaka nyine wa 2025 Perezida Ndayishimiye yagarutse kenshi ku Rwanda, aho yemenyesheje ko hamwe iry'amisore ya Red Tabara icumbikiwe n'u Rwanda yo kwinjira mu gihugu hazoca haba intambara yeruye ku Rwanda. Ibi akaba yaragiye kubivuga inshuro nyinshi, ndetse benshi bakemeza ko nibi biri gutegurirwa mu ishamba rya Kibira byose yaba ari kubikora mu ntumbero yo kugumya kwagiriza u Rwanda ko rubangamiye umutekano w'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane, aho tuza kubaha amakuru ateye ubwoba ariko aradushikira y'ibiriko birategurwa n'ingabo z'u Burundi zifatikanije na FDLR ndetse na Wazalendo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.